amafaranga yaramaze gutosha cyane muri meri abari bamaze kuriha amafaranga caba anka akonte bivuga ko tumaze gusubiramo kontra hanyuma twasanga umuntu yaramaze kuriha amahera anganuku ayo mahera yitwa akonte tuyafatira ko kuyo tumwishyuza mutarayana rumwe nawe acariha bariyere kuva birarane mu kwezi kw'indwi no munsi acabana yari rero gushika mwakuri tubifata ubere na meri kuno mbigaze ngo bamaze gutoza atari make bashobora kumvikana bakaramuha akonte nawe akabara arakoresha kugira ngo ari umuto w'icumbisha kumwe mbere yuko duheze tugasubiramo aya amasezerano mashasha. Ubushikiranganji butatu ubw'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi, ubw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije, ubw'ikigega ca leta bwatunganije inama ku barongoye intara, amakomine, mu ntwaro no mu burimyi n'ubworozi. Iyo nama yari yo kubasigurira ingingo zafashwe ku masoko ya leta mu gihugu cose. Kuko ubushikiranganji bashikije twari twikeneye cyane twifuza kuyaga namwe kuri ibi bibazo bababwiye ko igihe tubikora basanga bisa n'ibiri hagati muri executive uriko y'ubushikiranganji ugasanga kuri ingingo tuko turafata cyangwa intumbero tuko turafata niziko ziramanuka mu zishike neza no zigeze gushika. Kuri ikibazo kijanye n'amasoko ni ingingo yafashwe muri leta muri ya ntumbero yo kugwiza ubutunzi buja mu kigega rusange. Nkuko mubizi rero leta yafashe intumbero yo kugwiza ubutunzi buja mu kigega rusange. Ayo cakigega mu bita mu kigega ca leta, ikigega rusange ko twese no tutigeza kuza turashiramo uburyo kugira ngo dushobore kurangura ibikorwa bitandukanye. Rero tuguma twigishanya kuko tuko turaraba ingene mu Burundi tahura leta ikora ingene ibaho usanga misi yose twenga ntikitahura neza, ugasanga twumenga leta mukuru w'igihugu n'abashikiranganje iyo hakenewe amafaranga akora ibi canke biriya ugasanga ubumenga ni ibintu byobazwa mukuru w'igihugu n'abashikiranganje. Iyo hafashwe ingingo zo kugira ngo twongereze amafaranga mu kigega abantu bakoma kumenga nagahotoro. Iyo hafashwe ingingo zo kugira ngo turwanye ibijyanye no kunyuruza amafaranga y'igihugu kuvuga fraud ugahumenga ni ingingo zibabaza abantu numva ko utaragira wa mwitwarariko wo kubaka igihugu cyubakwa n'igega rusange. Mureka mu gihugu hagati ukaraba ibintu bikenewe ukaraba ibintu byanye n'intego biri mu gihugu urako bikeneye ingufu nyinshi kandi ingufu rero ziva muri twe turi ngaha muri sale kuko tujeje gutunganya igihugu kugira ngo uzoba zirimo rero tukaba tudafise intumbero imwe yo kuca bigora. Kimwe rero mu vyo tuma twongereza ubutunzi bw'ikigega harajemo iciciro cy'uko amasoko ya leta yubatswe ku buryo bwa leta naho zicubakwa umenga abantu bimvira yuko ari amasoko yubatswe n'abapive cyangwa yubatswe n'abandi bantu bo hanze bo bita na partenaire. Abantu kibaza yuko ayo masoko atagira beneyo. Ayo masoko ushaka twitabura une fois pour toutes ko ayo masoko by'ukuri bibanza bya leta cyo kimwe n'amaparking cyo kimwe n'amashure cyo kimwe n'abavuriro kugira batamuntu n'umwe rero ategerezwa kuzigarura ibibanza rero tuza gutaha. Ariko kumwe twagiye bubakwa n'ibintu byagiye rakorerwamo suko byagenze abantu bagiye bikoreramo bakagitaka n'iwabo bituma rero haba tumvikana hageze gufata ingingo. Mu ntango z'umwaka w'amafaranga ukwezi kw'indwi haragiye ingingo mu itegeko ivuga yuko amasoko n'ibibanza byose byubatswe na leta bitozwa ko amafaranga y'ubukode cyangwa gukoteje sinzi n'umuntu bivuga yuko atozwa n'ikigo ubere. Rero haraba amatohoza y'ingene bikora twari twatoye imigwi mikuru ibiri. Hariho imigwi y'abantu binjiye mu masoko yubatswe ahetse
akaba rero n'umugwi w'abantu baronse ibibanza iruhande y'amasoko hagati y'amasoko barubakamwo udustani tw'ukudandarizamo. Icyo dufatiye uko abantu bose rero bari muri iyo soko baca batanga amafaranga bakotesheje bakariha bagasinya amasezerano na obeye. Mugabo hageze kuja mu ngiro maze ukuntu byagoranye. Ubu twafashe yuko ibibanza bya leta bose bafatwa cyo kimwe kugira ngo leta inganishe abana bayo. Ntihagire bamwe usanga bariha benshi bari bariha make. Kuko hagati yo bibiri harimo iyindi migwi mito bibiri. Ko hari abarose ibibanza hanyuma baca bidandarizamo bagaca bariha amafaranga muri komine. Abandi barose ibibanza bagaca babipangishije rero bo bakatubariha y'amahera make muri komine mugabo bakaronka yandi menshi bapangishije. Ibyo murabizi. Iyo migwi rero yatugoye gushobora kuhuza. Baca tugushwe no munsi amafaranga yateganijwe yose gutoza amasoko ataratozwa. Twagira no munsi tugende dufashe umwanzuro w'igene y'uko harabaye isubirwamo y'integuro y'amafaranga ya leta. Ikibazo turacicarira n'abaduserukira n'abashinga amateka abateguza amateka gushika tugira ku ngingo y'uko tugaruka ku biciro mwahora mupangishije ko makomine baza ko basahari bose bari ngaha bafise urutonde rw'ibibanza byo mu isoko n'ibiciro bari bapangishije. Tugaruke kuri bya biciro mugabo kubera ko ibiciro byashinzwe kera cyane mu 2003 na 2005 kuduga ko ibiciro biza na kabiri bikorera aho watanga 5 gatanga 10 gatanga 20 gatanga 40 gutyo. Twacaye tugabura mo kabiri amakaja mu komine handi kaja mu ubwenge. Mugabo rero twashaka rero kubera ko ya migwi ine n'ubikiriho bivuga umugwi w'abantu baronse ibibanza bagaca bikoreramo yamaze kuduha umuco gusumba ngaho mu bitsusha akaba rero n'abaronse ibibanza kongera bakabipangisha bakabigurisha. Ibyo byose cyariho n'ababyubakiye bakabikoreramo cyangwa bakabyubakira kongera bakabipangisha. Dusabwe yuko rero dutora inzira yo hagati yotuma yodufasha ko bijya mu ngiro ko intumbero nk'uko ayo mafaranga atozwa akaja mu komine kandi akaja mu kigo cya leta. Twebwe rero twumvire yuko kugira ngo bije mu ngiro byoroshe abasitanteri bari ngaha kubera yuko ari mwe mufise ayo masoko muserukira leta ko twereje inama mwaca mugenda basubira mukazana ibitabo yanditswemo abo bantu baronse ibibanza. Mugende mukorane n'abandi bantu mwase mu isoko biramubita abakomiseri b'amasoko mukorane utugirire duhe urutonde w'abo bantu bari muri amasoko mutandukanije amasoko yubatswe gahera n'amasoko abantu biyubakiye iyo bibiri hanyuma muturabira abantu by'ukuri bari muri iyo soko bari kubadandaza hanyuma muce muduha urutonde n'amaruwaye musanzwe mwarashinze ayo maruwaye rero cyo tuyabwiza na kabiri abayo cyo tuhamagara ubeye ikiza mu munsi umwe bidatevye kuwa mbere byacerewe ku munsi wa mbere w'indwiza kuwa mbere ubundi wa mbere ubeye ikiza izanye n'impapuro hose mu gihugu cyose kunyika abakozi bace basinyisha amakontra ku rutonde w'abo bantu bazotanga nuko rero twavyumviriye twajya rero iyo nteguro muyishimye guca kutubwira ko tunganije neza niba cyumviro mu biterera kuri iyo ngingo y'ibiterera mugabo twifuza yuko ukwezi kwa mbere utoya twifuza bisabwe yuko ko tumaze 6 ata amafaranga turatoza. Bisabwe rero yuko ingingo ifatwa neza kandi gajya mu ngiro atanze intamba bizigiyemo twakira ugatoza bari cyumviro cyo kujya mu ntumbero yo kunonosora neza iyo ngingo kugira ngo ije mu ngiro y'ibiterere mugabo nuko twabyumviriye kwego gushikiranganje bagize inama gushikiranganje n'intwaro hagati mu gihugu twunganira muri cyumviro cyavuye mu baduserukira cyo turasubiramo itegeko ibizwa rigenga amafaranga y'igiciro gukoresha umwaka bagira mbere kugira ngo ko dusohora itegeko mperegeza n'ordonnance dushiremo ibintu by'ukuri bitomoye neza bifasha ko
itoza y'amafaranga cyajya mu ngiro atazindi nzitizi zigiyemo. Nuko rero twabiteguye rero mwishimye tubarire yuko tuja kugindi point kurikira duhejeje icoho bijanye n'utoza amafaranga makomine rero ko amatari abasandere byega biri baca kudufasha kugira ngo abashinga bateka abateguza bateka bagomba bakurikira kumviriza yuko mu gihugu cyose bitekanye mugabo atabantu baza gushaka kugira akazuyazi ko n'ubu biracyariho. Hari abantu benga bajejwe iyo tifashe ingingo kugira ngo bitumbereze igihugu baca bazana n'ingufu kugira ngo bagire akazuyazi ingingo za leta. Abo bantu rero bashaka kugira akazuyazi ingingo za leta nabo rero azasubiza mwata kuwati ko tuguma muri ibyo ariko bateye imbere cyangwa dufashe ingingo bishyira mu ngiro haba tugeze n'izindi ntambwe zindi tugiye. Ibyo rero gushika ku ngingo ya mbere rakoze Imana bahize. Yaba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi ndetse n'uw'ikigega ca leta basiguriye abari aho ibigiye gukogwa. Abashikiranganje bagenzanje ujejwe ikigega tunzi ujejwe dukikijwe n'ubworozi kubaha munganizo umushikiranganje n'ubworozi anyakubaha abayobozi bakuru uri ngaha nyakubahwa amatari nyakubahwa ujejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara eka no makomine nyakubahwa abasitanteri nyakubahwa mwese muri ngaha baserukira amatari n'abaserukira abasitanteri bafatiriwe tugira amahoro. Yabaramukije amahoro y'Imana mushobora byose abane namwe. Uno munsi uri hejuru turahimbawe cyane twebwe shikiranganji nkora hagati mu iterambere rusange n'umutekano shikiranganji kwiga ca leta mutunzi shikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi eka n'aba dusanzwe dukorana imirimo ya misi yose ubona ko twaniye muri kino kibanza kugira tuvugane ibihanze igihugu kugira ari umutego tugutegure aho bimeze neza tubandanirizeho ko ari mu ntango z'umwaka rero turagomba tubashikirize n'indamutso y'icubahiro mukuru w'igihugu cacu rero major wese ndayishimiye aho baramutsa bifuriza kuranirwa mu byanyu no mu banyu imisi yose na hose. Mwakire rero izo ndamutso z'umuvyeyi wacu. Turatanguye umwaka kandi tutanguye ko twama tubigenza kugira tubanze tuvugane tubazo twoba duhari inyishu ziboneka tuzitange. N'umwaka rero ko ari umwaka utanguye neza ko ibibazo byinshi byaratoye inyishu mu mwaka uheze. Uno munsi tugenda tugorora ibitagororotse neza tubigorore tubintumbere. None ko inama ya mbere dukoranye agenda yifurije umwaka mushasha wabere umwaka wo kuranirwa umererwe neza muri byose na hose. Uwatanze amajambo yavuze ko ugana ku bibazo bitatu nivyo ari ikibazo ca mbere kijanye amasoko ya leta ari mu makomine. Umwaka uheze ibyo twavuze ati bitagororotse neza tubigorore harafashwe ingingo yuko amasoko kigobere ejo gitoza mu amafaranga kugira haboneke ayo mu makomine nongera haboneke n'ayacabya mu kiga ca leta kuko twe twasanze ko amafaranga kumwe yatozwa ari tari bitomoye. Nivyo ingo zarafashwe ariko harabaye utubazo two gushira mu ngiro ingingo zafashwe cyo gituma n'umunsi dukoranye kugira twirimbure turabe ibyatugoye ibyo byatugoye rero tunabikorere ko ibyatworoheye nabyo tubishikisha imangire ko ubwo cyane cyane mwarumize ko hariho ingingo leta yafashe yuko wowe nk'inyanya y'amafaranga ifatikanje n'inama nshingamateka n'abahinduzamateka harabonetse iyindi ntumbero
kugira amafaranga atozwa ibice 50% bije muri komine, hanyuma ibindi bice 50% bice bija igasha leta. Ibyo rero ni bishasha, nibaza ko yakwa mushikanganje w'igashaka kubabwira neza ukungene bitegezwa kuzogenda, natwe twese twisuganya tubikorere ko tubitomore neza, kandi nibaza ko ku neza y'abenegihugu cyane cyane eka no ku neza y'igihugu ibyo twifuza ko byofata umurongo n'ibiburi mu ndwi imwe tukaba twamaze kuronka ivyegeranyo mu yindi ndwi gaciba gushira mu buryo ukwezi kwa mbere uhera byose indinganizo n'amakontra ibindi bikorwa byose bijanye byafashe umurongo atakwindira mu kwa gatatu kwa kane, kuko twarahombye amezi 6 aheze. Nuvuga yuko tubanye mu rugombo rutari ruto, ariko ntaco nibaza ko bizofata umurongo muri ngaho kugira duterane ivyiyumviro tuza kubera ukungene intumbero imeze, gukora mise en pratique, muraza kuduha inyunganiro. Bwa kabiri tuza kuvugana ico kibazo kijanye n'uburimyi n'ubworozi, ico gituma abajeje uburimyi n'ubworozi mu ntara n'amakomine bari ngaho kugira nabo baduterere ivyiyumviro ukungene twokora ibijanye n'uburimyi n'ubworozi atamwidogo urimo, cyane cyane kujanye n'amafertiliza. Tuve byo kwiyumvira ngo hoba hakenewe ifumbire ingana uku, kandi tukora ku munota wa nyuma tugasanga turiko turaruka tuje muri planification ku buryo atakina kimwe kiza ku munota wa nyuma, byose tuba tubizi, ndetse abenegihugu bahimbagwe mu ngingo zifatwa byari byo kuvuga ati ifumbire yatevye tubivemo, byo kuvuga ngo imbuto zatevye tubivemo, tugende ku bintu biba bipanze neza muri administration, tuvyumva kumwe na murimyi n'ubworozi, abenegihugu nabo baronke kungene barima atastress, bimbure atastress. Bibaza ko ivyo bibiri tubihejeje ni hanjo Ministre wa Finance cyosubira tubwire rero ibijanye n'amaraporo periodique, rapport trimestriel dusabwa cyane cyane muri administration cyangwa abandi bagestionnaire y'amafaranga ya leta, kugira raporo ziba zikenewe muri Assemblée Nationale cyangwa muri Sénat cyangwa muri Cour des comptes ziboneka hakiri kare, ntitugume tuja mu sunikano tugatiza n'ibizanire, umwe wese agende yibuka ico ajejwe, kandi tubikore ku rutonde, tubikore ku mwanya. Hariho rero ikindi ngira tuza kuvugana ko mugabo na information muza gukorera ko cyane mu gisata n'ubworozi nyene ijanye n'igiterwa c'amabungo, turiko turakumwene cyo bageneralize mu gihugu cyose, turaza kuvugana cyo kugira ngo pepiniere twoyapanga n'igiterwa c'igitoke cya kwa miliyora cyasozerera rero kuri yangingo n'imbono yuko dutegerezwa imuhana yose dutegerezwa ko inkwavu turakumwisha modeliza tubihe intumbero ikwiye. Muri iyo nama kandi hizwe ikibazo c'itangwa gifumbire y'ikizungu no kugwiza ivyamwa n'inkwavu.